murabona rero murabona mu maguru murabona ingene umuduga wabaye mu mapine ivyuma byaracikaguritse birapfabagurika murabona ahantu umuduga waje murabona ingene ndabira ahantu yo ivyuma ngene vyasambaguritse murabona ingene ivyuma vyasambaguritse guys ngaha umuntu wese ariko aca kuri no muduga ariko abaza ati aba bantu barakize umuntu wese ariko aca ngaha ariko abaza ati aba bantu barakize murabona guys Imana ariyerekanye kabisa gaze kandi bibereke neza murabe kuva ku ikaburimbo murabe aho umuduga waje kamurabe ngira umuduga waje naho wajuva muce mutahura revyo niko ndavuga ko aho se hari biti naho ujya muduga warakoze ibara by the way guys Imana yubaho cyane Imana ngene kiraza umuduga watangiye kwankira hariya kurujya muduga ubona hariya niho umuduga watangiye gupfira ucuraza murabona ahantu uri umuduga wavuye hariya ucurata inzira urakubita ucurinjira uko abantu bari indani twari indani twakomeye induru rimwe abambaza Imana bambaza Allah abambaza Yesu abambaza kiranga abambaza ibiki bose twari turimo bakunzi ba Isaac TV aha niho twahegira yandiko aha niho amateka agira yandiko hari tariki 28 ahubwo tujya tariki 29 z'ijoro saa sita y'ijoro aha turi mu ntara ya Singida mu gihugu cya Tanzania hano uno muduga mubona niwo muduga twari turimo turafata urugendo tujya i Dar es Salaam n'ubu turi mu rugendo tujya i Dar es Salaam by the way zagenze gute habaye reka nabaye intangara n'amarara Isaac TV Bonjour guys, meze neza aho rero niho twari tukiva i Bujumbura aho twari Bujumbura muri Colicap tugira dutangura urugendo rugana i Dar es Salaam aho urugendo rwabaye rurerure of course n'ibintu byinshi muraza kubibona okay aho rero ku murongo urabona ko kugira twinjire byasaba yuko abantu batonda ku murongo kubera ko twari benshi hafi abantu 70 twagira twinjire muri uwo muduga haro turagiye of course muduga uraje haro muduga uregeye imbere kugira twurire kuko ari kure gato yacu haro rero turafata ati reka tugende tuvuga ati reka twipakize burire yemwe kuri urugendo abana twarenjyankuye kabisa umugani uraho murabona rero aho rero twari tugeze mu ntara ya Kayanza aho murabona ingene bimeze uwo muduga aho waragize insanganya twari ko turajyamwo aho rero ingene byageze wari kuva hariya umushoferi ariko aratwaza abana cabona ati havora ikiranga acarabona ati hako two no batahariya mu manga reka basi mfumenda rukubita ngaha ku ruhome hanyuma bakire bose hanyuma bakume basohoka kandi Imana ishimwe kweri niko byagenze twaciye dusohoka aho yaravuye hariya yaje ko cyari kubita ngaha kuri urwo ruhome kuri uwo musozi ngaho ni mu Kayanza mu ntara ya Kayanza bahazi matongo babo ya Bifes aho rero abana barose twasohotse twahababutse Imana ibintu tubonye nibiki ariko Imana ni nzima ntabakomeretse nta numwe yagize ikibazo aho rero twariko tugenda Dar es Salaam nkuko nabibabwiye tuko turogereza twari two tuja mu aho twatugeze mu ntara ya abantu bari bagisohoka ariko aribaza ibyabaye ati mbega habaye iki ariko Imana ni nzima murabona ingene byari bimeze ngaho
ariko twarahicaye umwanya, twarahamaze umwanya kweri hafi ijoro ryose, hafi amasaha atari make. Abafundi baca binjira munsi kwanza kuyirepara, kwanza kuyikora, aramani barakanika ivyo bakanika, baragira iki barayikora ebana. Aho rero turagenda umuduga wacukira, turagenda turabandanya urugendo. Rero aho twari tugeze mu ntara ya Mwanza muri Tanzania. Aho rero turagenda ko urugendo rwari rurerure, sinobereka vyose kuko urumva sinigenda ndabereka vyose ingene vyagiye biragenda. Aho turagenda, aho urabona ingene aho turi muri view ya bien, view nziza cyane y'i Mwanza, aho ni muri Tanzania. Ibintu bimeze neza, twari twamaze kurenga hariya hose. So urugendo rero murabona ingene rwari, n'ubu turacagenda. Aha turiko tugenda i Dar es Salaam. Nisaze ikindi kintu cy'ingenzi cyabaye ngaha nuko twazimiye. Ndibaza ababizi barabizi, inzira ya Mwanza uvuye Burundi risi yo gucamo ugiye Dar es Salaam. Twisanze rero i Mwanza cha turahindura inzira, turavuga dutireka dusubira inyuma ko twari twazimiye. Tuvuye Mwanza rero turagaruka kugira tucomokere aya mu zindi ntara hariya za Singida n'ahandi. Ya rero mbega ni hega mana yanjye nahibuka wibaza, gusa ntaco inkuru zari zose twari turyohewe. Ibyo ni bisagara bya Tanzania, muri ngene haba hasa neza. Ini ntara ya aha twariko turagenda rero murabona, twariko tugenda dutera inkuru. Mboga ese urugendo n'ukuri rwari rwiza, n'urugendo rwiza, naho nyene hatabura nyene udu challenge, naho hatabura udu challenge tuzo ntubura. Byose n'ibisagara bya Tanzania. Iyo ntara naho nibuka neza twatugezeko, kurumva izo ntara zaraducanze. Izo ntara zari nyinshi. Hose rero twariko turagenda, twari tukigenda guys, mura nkuko mubibona. Urugendo rwari rurerure nk'ababizi. Aho twari tumaze umunsi wa kabiri mu nzira, murabona aho rero ni mwijoro. Aha twari tugeze rero ahantu bita Singida. Twari tugeze ahantu bita Singida rero mwijoro, tumanutse turuhutse, ari ijoro twamanutse kandi tugende kuruhuka. Abantuze abanywa amavuta, ndugagira umwigitoro, baje muri toilette, bafata udufoto. Abinjoyinge ego. So uko niko urugendo rwari rumeze rero. Urabona ngwino umuduga wari witwa Solomon's Friends. Nuko rero aho ari mwijoro, abantu bose turindiriye ko n'abagiye koga baja koga. Ako umuduga wacu uriko ibendera ry'u Burundi, kuko aho twaca hose barabona kabisa ko ari abarundi bariko barirenganira. Ibyo byose byari babona ko kari akajoro kabisa, urugendo rwari rurerure. Aha rero niho rero twagirira isanganya muri nyine tuvuye kuri yo station. Gari lilivyojirusha, maana gari imepoteza njia, tairi za nyuma zikachomoka, mapini ya nyuma yamechomoka. Mnaona tazama pori ambalo tuko huko. La sijui hata tuko wapi jamani. Mungu asante, hakuna aliyeumia, hakuna aliyefariki. Tazi ni byari bireka twumvirize rero ingene byagenze. Bakunzi ba Isaac TV, aha niho histoire yagira yandikwa, aha niho amateka yagira yandikwa. Hari tariki 28, ahubwo tujya tariki 29 z'ijoro, saa 6 y'ijoro. Aha turi mu ntara ya Singida mu gihugu cya Tanzania. Hano uno muduga mubona niwo muduga twari turimo. Aho turafata urugendo tuvuye i Burundi tuko tujya i Dar es Salaam. N'ubu turi mu rugendo tuko tujya i Dar es Salaam by the way. Zagenze gute? Habaye iki? Reka nabaye intangara n'amarara gato Bujumbura, umuduga wari kuva i Bujumbura, kwanza twari bande.
ni Koreka like ni Shaza baratumiwe muri Tanzania kugira bagende kudandaza cyangwa se kwerekana akaranga kudandaza ibijanye n'akaraga k'igihugu cyacu cy'u Burundi harimo ingoma ibituri ibisimbo n'ibintu bitandukanye muri exposition yitiriwe Sabasaba mu Rwanda East African Community ariko ibera muri Tanzania Sabasaba yakumara mu mwaka rero itariki imwe kuwa mbere hirya y'ejo paka itariki 13 yo Sabasaba zo rukira Dar es Salaam turi mu nzira turagenda by the way so twakigura n'ikibazo ariko n'ikibazo abaye ko tugura naco twatangihura naco cyambere twatangihura naco mu ntara ya Kayanza umuduga wari kubitse ukuri yari kubitse ku ruhome ku kaburimbo hari kubitaho ariko ingene yatubwiye yabisiguye yuko yarageze ikibazo munsi acaragenda ariyegeka ku musozi arihagarika hajya ku musozi umuduga urakomeretse gatoya baca barawukora turatanga urugendo ruri kuranga aha rero urabona arasiri yaci umuduga waciye inzira uri kubita muri ibinogo guys ndiko ndababwira nk'uko cumenga ni histoire ndiko ndababwira twari turimo nanjye nari muri uyu muduga abantu bashika kuri 50 na twari turi mu muduga abadamu aba jeune guys no twari kuba turarira twari kuba rindi nk'uko abarokotse muri no sangara bo bavuga kwiki tuza kuvugana na bamwe bagize ubari muri sanganya ari bicaye hano imbere amuna cyane baza mbega ko barakize nta numwe Imana ni nziza anamwe yapfuye abakomeretse ni babiri nabo nyene si cyane leta ya Tanzania yubaho cyane yarabatwaye kugira ibavuze uno musene twaraye ngaha ijoro ryose leta ya Tanzania kijamwo iratumikira polisi twara kuri bukano haraho reka tugere tugurishe bamwe bari muri abaturage byagenze bakubwira babonye Imana kose guys isanganya igihugu kinini isanganya igihugu kinini kuko Media Fair welcome wereke ingene indani hari hamize ingene indani hameze byaza murabona iyo muvuga urangire twitinze ipine yaracitse mu kabiri hari ibintu byarapararanganye ngaho kwa chauffeur singivuga chauffeur yagurutse kizimbabwe mana murabona rero murabona mu maguru murabona ingene umuduga w'abantu mu mapine ivyuma byaracikaguritse birapikabagurika murabona ahantu umuduga waje murabona ingene ndabira ahantu yo ivyuma ngene byasambaguritse murabona ingene ivyuma byasambaguritse guys ngaha umuntu wese ariko aca kuri no muduga ariko abaza ati aba bantu barakize umuntu wese ariko aca ngaha ariko abaza ati aba bantu barakize murabibona urabona guys Imana ariyerekanye kabisa gaze genda bibereke neza murabe kuva ku ikaburimbo murabe aho umuduga waje kamurabe ngira umuduga waje naho wajuva muce mutahura revyo niko ndavuga ko aho hari biti naho ujya muduga warakoze ibara by the way guys Imana yubaho cyane Imana abantu batubaha Imana je ndabumva kabisa abantu batubaha Imana sindabumva reka turondera inzira ndabereka ingene umuduga waje urana ahantu hose hanaho umuduga waciye umuduga wara kugira ikintu cyiswe kiribite guys ni atari kabisa ikintu cyiswe kiribite reka ndabereke neza urabona ranzi imiduga ingene kiraza umuduga atangiye kwankira hariya kurujya umuduga ubona hariya
niho umuduga watangiye gupfira ucuraza. Murabona ahantu uri umuduga wavuye hariya ucurata inzira urakubita uku ucurinjira uku. Abantu bari indani, twari indani, twakomeye induru rimwe, abambaza Imana, bambaza Allah, abambaza Yesu, abambaza Kiranga, abambaza ibiki, bose twari turimo twarumye. Ngabe rero ingene ibintu vyari bimeze. By the way, turacarindira ubufasha bw'imbanze rero kugira tubananye urugendo kandi twiteze neza yuko bizagenda neza cyane. Twari twabemereye yuko haza kugira abo tuvugisha batubwire ingene barokotse. Abo ni bamwe, abo ni bake barokotse, ko abandi bari ahantu batwawe na leta ya Tanzania yadutwaye kugira baruhuke. Abo nabasigaye ngaho bacunze imizigo. Bamwe benshi base kuvuga bazugira icyo bashikirije ku mvo z'uko batiyumva neza, abandi bumiwe nuko. Abo rero bumiwe numva aho ni ku Mutaga byabaye mu ijoro, ariko numva ntibaranatahura ibyabaye. Base rero gira icyo bashikirije Isaac TV, ariko ntacyo bitwaye. Ndibaza nagerageje kubasigurira ibyabaye byose muri rusange. Nuko Imana ni nzima, yadukingira cyadufise ku mugambi. Gushika ubu mwanya tuvugana turacari muri Tanzania, turacarindire ko tubananye urugendo. Isaac TV. Oh.